Mbwira oya sinabimenye yuko nawe byari byaragusaranye tubatwara banye kera harageze ikinyabaza ko muba muri mu rukundo ego none tuvyanga ziya ndirimbo wewe mwazi ya ndirimbo naturirimba wazana nk'umuntu yaguhereye ishana umwana ngo acting ngo Bixel bro uri kurana muraba utamenye kamera womena umuntu kuko rero mvuga ati hariho nk'ibintu avuga je nto kwandika vraiment no kwiyumvira ariko indirimbo bisanzwe n'ibimugora ariko ndazi deje kiganira cyata oya sinabimenye yuko nawe byari byaragusaranye tuba twarabanye kera hose tutararuha naho twasigara turi babiri oya sinorambirwa ndi kumwe nawe nanje ndazura bibona no kuva uri birangora niseko yawe irandura uri umuhungu nahoze ndota nanje uri umukobwa nahoze ndota uri umuhungu nahoze ndota nanje uri umukobwa nahoze ndota ko umuziki wubatse umuziki nakajagari baha intumbero nabyo rero novuga ngo indoto ni icyumviro cy'umuntu mugabo akajagari kakaba créer abantu babiri hama abo bantu babiri bakabifata ibyo bintu bakabitumbereza kugeza igihe biza gushikira amatwi y'umuntu byabaye ikintu kizima. Hello everybody, what's popping out today? I go by the name Extraordinary Mombos Camera Fan boy ni BITV ubagira kandi abatume mu kumura babona imbere ya kamera umwe nari maze kumuzana imbere ya kamera za BI no kuri micro za BITV ariko ubundi ni mushasha ariko nubwo umwe ari mushasha bose baraza kwidondora kubera ubu bajari tu ariko reka mazinda baramutse nawe baturamutse mugabo ndabibutsa yuko konti yacu ni BITV kuri YouTube, Instagram BITV, Facebook page BITV, TikTok ni BITV. So ndabaramutse mumeze fresh. Sasa no bro. Nawe nanje meze neza. Amukanye. Sawa cyane. Kumenga muraryoshe. Muraryoshe. Muraryohewe. Oh, okay. Ndamutse abakunzi ba BITV. Ya abakunzi ba BITV turabaramukije sana. Yambu cyane. Golden derukana uri kumwe na Scream. Ya niyo mwazaranye icyo gihe ubona uzaranye na Easily ariko reka maze ndamutse Easily gatoya Easily sava ko bitiranywa na Izere. Bon, ego turitirana ni Izere. Gusa nimwitirana umugabo amazina yako. Ego turitirana ni Izere n'ubundi. Izere. Umuziki wamaye Easily. What do you mean by Easily? Leila Izere. Leila Izere. Okay. So mutuzaniye indirimbo shasha. Abakunzi ba BITV imbere ko nangura kuvugana nawe batumire. Easily na Gordon from Isanam Gang batuzaniye indirimbo shasha yitwa Indoto. Gende mwirawe kuri YouTube channel yabo mu enjoying indirimbo mu sharing mubandanye muyigeza kure ama challenge menshi TikTok indirimbo iduge sana gituma ndiko ndababwira uko turaza kubishika go gato. Indoto byagenze gute hagati ya Gordon na Easily? Byagenze gute? So
nubwo igituma manje gutwenga cyane nkamuraba nkamubaza uko byagenze ukuntu ukuntu yarabagije ikibazo womenga si ibintu biba ko abantu bagira collaboration y'indirimbo rero nibisanzwe ni nkuko ngahari kuba hari nka Shani Queen cyangwa Stanish aha naho hari nka Mr Champagne Roriro Fitzgerald rero novuga ngo nivyo dusanzwe tumenyereye bikorwa mugabo novuga ngo no kuba indirimbo yakoranye jewe nawe si accident habaye hari integuro kanaka canke kuba tuzinanye cyane kuba umwe mu twese duhani confidence uvuga ati je ndumva kumenga ibintu byanje ntuza kuvyonona nundi akavuga ati nanje ndizera ko ibintu byanje biza kugenda neza ico ni cyambere kigira kabiri novuga ngo indoto nkandi mazina yose yo kwitwa indirimbo gusa bivanye na context y'ivyo abantu baririmbye okay reka manze gatoye kuri Easily abantu benshi tukuzeho mu Queen video naratangaye ndakubonye mu Isanamu Gang nkurikije story y'Isanamu Gang ko yavutse byarantangaje kukubona deja ndakumenyereye mu video menshi uri kuri actinga byo kuririmba bimeze gute byo kuririmba nasanzwe ndirimba ni kubera ko tutaba tubizi nabajya abandi bakora ibindi bintu biri a part y'umuziki hariyo benshi usanga babazi kuririmba ugasanga ntibararonka umwanya ukwiye cyangwa ntibararonka mvuge gute ntibararonka ukuntu boshika bakinjira muri iyo carrière yabo rero jewe novuga ko wari umwanya wo kwinjira muri carrière kuririmba okay wari umwanya wo kwinjira muri carrière kuririmba Isanamu Gang ucushikayo gute Isanamu Gang ucushikayo bashitiye gute ipackage Gordon Sanyishura je navuze ko ndamuzi uramuzi kandi rero ko ndanamuzi no muntu bigoye ko avuga ibintu none tuze turamwimana ku makamera cyane tumufare kuno gukofeza nta birimwe cyo tumara ikiganyi zagenze gute kugira bisange mu Isanamu so je novuga kuri we je muzi mu ma video kandi ndamuza ataraja no muri video andi ndirimbo ndamuza aririmba amansubira nkamumenya muri video y'indirimbo yanje ya mbere uwo muntu mu bisanzwe nta kintu cyane cyo bagihari basi murumva ko ubumuzi cyangwa mwamuzi nayo rero novuga ngo Isanamu entertainment iragutse cyane si ibintu byinshi ikora kandi kubari bajya baraperi bari bahari banza wibuke kurya uzi Isanamu Gang banza uyibuke nanje ntarimwe kwanza niho rero uza gucitora igituma no yahari ufite nadina ko bya esprit nawe yayibagiye ntarimwe kuko nihaza n'undi muntu uzomubaza ati none we ngaha washitse gute novuga ngo ntibigeze bashiraho urufunguruzo rwo kugara kuko bugaye bo batanze isigura ivuga ngo nta mpano zikivuka mu Burundi mugabo ngico nizera nuko buri gihe iyo babonye impano barayishigikira kandi barayikurikirana twarabibonye cyane tuguma tubibona niyo mpamvu baguma bategurana nihiganwa rya nanje ndaririmba abapeti bashasha ba Espoir vraiment barabaye trend hariyo bararusha hiti ndakivuge guco neza simvuge ngo hariho na barusha hiti n'abari muri management kubera ko mwebwe muri management mwebwe muri management ule petit yaratrendinze fo kugeza igihe mva bariko baravuga yuko hari bamwe mu marebo yo hanze y'igihugu ariko aramurondera umva umuntu aba yagiye vraiment nawe gace usanga rero bagutaye ko nk'imiliyoni 5 gace usanga no mu journaliste no muri BI kugira baguye ikiganiro wicara indwi yose you know ikiganiro nimba atari BI n'ahandi cyangwa ahandi hantu reka nk'ubu hari umuntu yokwandika muri commentaire ati niba ukajya kiganiro juri ukagumana gusaba ikiganiro
tuba urusha abandi ntuze gufuta komanteri ndazi bazoza bandike hariya je wabambeshe oya mugo nivyo reka birashika kubera ko niba bamaze gushika usanga byashitse batukana byibagiye kubera ko jewe umunsi umwe umuntu yigeze kumbaza ati none ngo witeze gushikana umuziki ndundi hehe cyane amubwira ati muziki ndundi ni munini hariho n'umuntu yagiye muri studio kuririmba ikaburimbo ibarabara uwo n'umuziki ndundi ahubwo abantu nibahame confidence je bampe icyizere hama ngende ku expose umuziki jewe nkora hejuru nk'umuziki ndundi rero niyo mpamvu no muri BI nko umuntu arashobora kuzaho gusa ikiganiro ati icyatsi n'ururo yakura reka nacyo ndagushigikiye umve uko naho baba barabikoze umengo urafise impamvu kuko ndazi bari abafetisha bani rero naje ndazi nabo barafise uburenganzira bwo kutivuga kubera navuze impamvu wabimye ikiganiro rero nicyo ariko nasigura ku isanamu ugasanga twebwe ntibirakunda mugabo baracyafise ico cizere ugasanga hariho nabo n'abatari indani cyane cyangwa ngo baronke uburyo bw'ubufasha uronka ariko ugasanga baragize amahirwe baragenda icyo bikoze mu muziki no gupersevera rero novuga ngo rero kuba ari mw'isanamu ni muri wa mugambi nyene wuko ikintu cyose cyitwa ingabire bakigwa inyuma yego okay tugarukere ku ndirimbo yacu ku ndirimbo yacu nabakiriye mugabo izile namakiriye nk'umukuni video nawe ndamakiriye nk'umuyemsi kandi muri abaririmbyi reka tugende shamu tukiriye akantu kuri indoto hama tugaruke let's go indoto Uskanza nawe ihera inyuma hari iwawe ari imbere hari iwanjye je ngira ko no muri challenge bose baririmba byose rero bagira ibyo bashaka okay ndabacaguriye kaducagurire ntaje ducaguriye twumve ushaka he oya sinabimenye oya sinabimenye yuko nawe byari byaragusaranye tuba twarabanye kera hose tutararuha oya sinabimenye yuko nawe byari byaragusaranye tuba twarabanye kera hose tutararuha naho twosigara turi babiri oya sinorambirwa ndi kumwe nawe nanje ndazura bibona no kuva uri birangora niseko yawe irandura uri umuhungu nahoze ndota nanje uri umukobwa nahoze ndota uri umuhungu nahoze ndota nanje uri umukobwa nahoze ndota yo erganiwe utuma medita erganiwe utuma panika erganiwe utuma medita erganiwe utuma medita panika asante sana gusa rero ukuri mwatanguye uko baririmba mariko muratwiba mariko murafilinga hagati yawe kugira ngo mukuze muri clip maguma muranga muri kamera feeling hagati yawe bakuza BTV indirimbo yitwa indoto tukiringa indirimbo murumva kuryosha mumvise vocals mumvise melodies nta kintu na kimwe cyo tuma indirimbo mutayikunda nta kintu na kimwe ariko kandi ikibazo mbafise imbere yuko tuca mu bindi bibazo byose bikurikira ndagomba kumenya ninde muntu wa mbere yatangiye kuvuga ati twese turi misanamu sivyo Easily niwoza tugakorana indirimbo canke ni Easily yabwiye Godon ati Godon ndashaka kuze dukorana indirimbo muca mutora indirimbo mwishire ninde iyo igazuka yaje gute cyambere novuga yuko hariyo proposition y'isanamu yo nyene ubwayo mu gukora indirimbo hagati like abaririmbyi barimwo hagati yabo mvuze uko kugira nibumve yuko hari indirimbo ziwanje atandi indirimbo zihari nuko gusa zitarasohoka mugabo zisanzwe zihari rero ntibumve yuko indirimbo kubihari
ayi kwiyadukiza cyangwa twavuze ati reka twaduke dukora indirimbo oya ni icyumviro cy'isanamu hama kuba ari indoto vraiment urumva ijwi nk'iri ari nkaho cirikoze iki muri studio basa igiye uvuga ati aya basi cyaranje kwe ubu rero bitume byitwa kwiyo waro indirimbi basi ibi bitege yitwa yuko nanje waro indirimbi yabarewe karagaciyemo mugabo hari igihe uba inspiré ndakivuge guca pana n'umuntu ahubwo ukaba inspiré cyane biri deep bivanye n'ibintu umuntu ubona ashobora gutanga nkuko niyo nabihije ikiganiro cyo kimara kare cyane nakiryoheje nawe kavuga ati reka nisahira hera ni kujya rero ari n'umuntu ushobora kuvuga ati je vraiment naho dukoranye indirimbo naho nza kuvuga amakariyeri n'amabati basi bihere tundumva ati oya ndiko nisigure kuntu ushobora kuba deep mu kintu cyangwa amajambo cyangwa umwanya wawe ukawuha ikintu bivanye n'ukuntu uri kurabona ati iki kintu vraiment cyangwa uyu muntu kikintu hamwe cyo baseriye cyane kirashobora kugenda okay indirimbo indoto iragiye kuri YouTube sinibuka igihagira ko kuri YouTube mugabo tutubona ikete igisanamu entertainment ritubwira yuko indirimbo indoto itakiri kuri YouTube mbega yo bari strategy mwakoresheje kugira ngo muvugwe canke vyagenze gute kijyagiye mwakoze kutubeshera kubera yaba ari ukuvugwa ugacitakaza amaviews yawe 50,000 n'umuntu yiprefere ninde ndiko ndabaza ntacyo kugira tumenye ntacyo tubyishiriye ntacyo mwiyonzira natwe turiko turibonye umuntu yawe amaviews y'50,000 ubu nkekigeze ku bihumbi bingaho ubu deja muri 3 jours yari igeze ku bihumbi 50 yari indirimbo ikiraduga neza ariko ico nashimye nuko ni kwa kundi umuntu yibuka gutema igiti ngo nikigirira akamaro umuntu kandi agasanga gitemye cyamaze kuba igiti cova mu rubaho indirimbo bamaze kuyikura ko ari indirimbo yamaze gushika mu bantu kandi abantu bamaze bayisigaranye deja umuntu akavuga ati ngo ko numva abantu bariko baravuga ku indirimbo atayiriko ukumva kurungikiye voice yo ari karayivuza muhitse none nawe wagize ikibazo cyanke ni kakantu nyene ka curiosity Imana yatiremaye ushaka kumenya ivyabaye mugabo we nta kibazo ufise ariko barumva yuko ruba ruhombo kuko nyuma y'inguvu nyuma yo kuririmba hariyo inguvu nyinshi hariyo inguvu nyinshi zikoreshwa abantu benshi badatahura ariyo mpamvu dufate nk'umufana wawe n'umusana kandi yawe chora ndaraba indirimbo za cyayumvira eske burya je aya mahera amaze gukoresha cyangwa amaze gukora aramaze kugaruka ku byo bwaho uyu muntu akarange ati ngo chora none brother singoma ndawe indirimbo ze wawe none mureka kwiririsha abasani guma ndayiraba mugenda muncho rero novuga indirimbo ikibazo cyabaye ni kumwe indirimbo kugira ibe post murazi ibintu bya connection ngaha hari gihe vraiment bivurugana ugasanga rero nimba muri kumwe avuga ati we tora indirimbo nawe tora indirimbo nagiri uko reka twese turabe umuntu bishobora kunyaruka kwishika kuri YouTube kuko deja twari twamaze no gucererwa indirimbo ya gusohoka kuri Severland tuba kwa gatandatu ntiyajako tuba tugeze mu bintu bya dimanche urumva hacyakora igishoboka nico gica gikorwa rero nimba twarasamaye ntivemo kuko deja n'ubu ntushobora gutora ngo byakoze nde byarabaye mugabo ntushobora gutora ngo ibintu byakoze nde vraiment ntitwovuga ngo nabantu baduhakinze womenga haciye habamwe ubusamazi ariko ubusamazi bwa bwahabaye muri cya gihe turiko turiyumvira ko indirimbo ishika kuri YouTube hama indirimbo rero iraba roast ubu twaposinza kandi nyene naho batubeshe ngo ni kiki igituma nawe dufashe ntaciyo kikifata yaravuze ngo ni kwera biramaze gushika ugasanga indirimbo iragiye kuri YouTube munyuma igasubira ko igahera kuri ya views nyene biramaze gushika kenshi nanje nivyo nari nibaza abavivyo yiba nawe kutishyura bishyure rega bumve ko utadibonye
Okay, sawa urakora. hari abora bagasanga zageze ko gusanga bibaje ko vuga Vuga ko utaziyoba. nabonye kandi abakunzi ba BITV urumva indirimbo yarigeze ku ma views agera ku 50. Ama views agera ku 50 muri kino gihe biragoye kuyaronka. Abantu bari interesse n'ibindi bintu biri hanze vy'intambara. Mugabo ugeze ku rugo rwego indirimbo ikabiri kiraduga ku rugo rwego hama bagizi bana bagaca bakora ibintu nk'ivyo urumva ko ari ibintu bibabaca. Ariko by the way ndagomba kumenya mucumva ucumva iyo nkuru byagenze gute ndavuga Easily cyangwa Godon hagati y'amubwe babiri ndi yatanguye kumenya ko indirimbo itakiri kuri YouTube. Kuri je novuga ko ari twese kuko information tuzihabwira rimwe no tubimenyera rimwe ni twese numva mbwe mwagiye mubona pap indirimbo ngo yavuye kuri YouTube mwifashe gute muri mwebwe mwavyakiriye gute Jambe energy kandi tangiye kubishika iganiro Godon atanguye kubabara pole pole reka sinsubire Jambe yumvira gatino gayenye uyu muntu basi yumvira yuko ari buye twatoye guca turatereka ahantu canke twagiye muri studio tuvuga ati dushaka indirimbo imaze ko baca baraduha kugira nka commande ya gato ya anniversaire baca baraduha baca turazana cha dutereka kuri YouTube mugabo ikintu ca mbere jewe buri gihe yabaye ingorane nk'izo kituma ntigera mba stressé canke ngo binirimutse cyane ca mbere nuko bishika kandi ikindi ukiri ngaha kwisi icari umwanya wari wose ikintu icari cyo cyose kana gishobora kugushikira cyangwa utari witeze myizi nganda z'umuziki ho n'ibindi bintu hariho n'igihe nacana aho ubwige apana ndiriye abyuka mu gitondo ravye cyane wahitwa yagiye wandika gasanga witwa nka Manuel uri kurarondeza Just Gordon bamaze kuyihindura bayiswe Manuel ntuzopfu vyiyumviriye ntuzopfugiza iki rero urumva ko cyambere wabiteguye kugwana n'ibintu nk'ibyo kuko bishobora gushika umwanya wari wose mugabo vraiment n'ibintu birababaza bro birababaza kandi birajyana to aho ari ku ruhande rwa Gordon Just Gordon nivuga yuko we yaramaze kubimenyera ibintu nk'ivyo mugabo Easily ndakivuko ndacumva Easily mu bisanzwe wewe nanavuga ko ari project iwe ya mbere nk'umuririmbyi wewe nibaza ko wewe yarabaye shoke gusumbya Gordon kubera Gordon yaramaze kugira na experience gatoya kandi nubwo wari usanzwe uri muri entertainment asanzwe muri entertainment mu video y'abandi nabwo ama projet yawe yabara ama projet y'abandi rero umuntu yari bwataka kandi ama project yari bwataka ubu nawe yatakara sinabimenya okay ubu nawe rero acatakara project yawe bwite kandi for the first time usoye project wiyumvise gute kijyagiye birababaza shitanga kwike kutuntu tumwe muduki nsanga tutasenze oyazi Guja mu kuyiposta gabasha barase niko ase kuvuga tko wike kandi kuvuga pugare mureka twibuke wike kudo ukuntu ubu maze kubyumva shitanga gukarikira twavuga okay kuzagonda nagiye muri zibiri zose atani yataka Muravyo ako nara uravyumva ko basishana kuyumva ko hari mwakanwa atumva rero ahengere na jeje nagiye muri zibiri hari yataka en plus ni gatatu iraza ntiyatakara ndavuga none iyo anje yambe igenda gute ndavuga ati eske Gordon ya hakuntu nakonye kandi ibintu byari bwambigire vraiment kandi oya Jesse na jajinze gusa navuze ko ari ibyo wavyiyumviriye yego nibyo waravyiyumviriye oya yari blague yego ni blague ariko nibyo ni ibintu utari bwambigire nibyo blague utari wewe waravyiyumviriye agira bivuge ngo nibyo ufuse kweli ume jamani mnyambi naramunywesheje amazi
ariko nawe bitahura oya nibyo hajya nk'ubu ari cyane aravuga ati giye ndirimba nafuviye ari nahomye ntabwo nakumwe atoyi wala mugabo oya sivyo ya quand même c'est narababaye tureke nawe rero kutuma umugenzanya shavura oya je sino washavura kandi izindi je bitanguye kubivuga byumvise izindi ntizafuditse ariko ijya yarafuditse mugabo nawe urumva barayifuse nawe byashitse urakiyumvira ko apana ndiko nagushigikira ubu kubera numva kumengo birumvikana je nzi kugira uvugaje Janzi kugira ubugaki ntitwasenze turi muri studio nako karimwe nari bwaheze aje nawe oya mugabo birababaza urababara nyene ukavuga ati none kubera iki ubu rero ikurikira mu kuririmba byo yarangije ugati bagamba aho nuwonkorera ko ndanzira byumva umva kavuga ati yewe ntayizoje okay Gordon na Easily Gordon twadusanzwe tumumenyereye mu ndirimbo ziwe zishika kuri 3 ni donc genda muzi mu ndirimbo nyinshi kubera je Gordon hari indirimbo nyinshi mora mbona ari kumwe n'aba Joachim kera zakera umva sanzwe ndamuzi urumva tuziriye tugenda kuzira araza kukubwira shandika ngaho je Gordon ndamuzi cyane mu ndirimbo za kera ico gihe na kuri Etage TV gasanga Gordon ngoma ndamubona kandi ari mu rapper azombana no muzamakora ariho nyene ngiye agenda kudirija ahantu uvuga ati je kwerije hari dirija nawe rero avuga ati reka ndabikore mugo ico nshima hambavu ico waruvuze ko nzi mu bintu byinshi novuga ngo umwanya wari wo wose igihe ushoboye gukora ikintu kagikora neza nta na rimwe kigera kigira ingaruka vraiment ikintu boza kunyagiriza ariko ari igihe usanga nyene isuri itari interesse canke video utoba interesse par rapport mugabo byukuri gituma bitaragaruka bavuga ati ngumbiriza naki ibi bintu yaririmba nuko ico gihe cyose narigora nkakora ibintu vyiza ico nshizemo kuboko cyangwa ukuguru kwiwanje ndatambuka neza ndagikora neza avuga ati ndatambuka neza ico nshizemo ukuguru ndatambuka neza ari mwiza harizo nabone kuri agira rap n'izindi ririmba nyene bisanzwe ariko nagomba ngaruke kuri Easily tukwitega ibindi biki apaye indoto indoto mwitege je navuga ko indoto ari titre y'indirimbo mwitege yandi matitre y'indirimbo yego ndavyumva apana matitre y'indirimbo muri kumwe na Gordon no ega turi kumwe ni nkuko nari kuyiririmba nacaye go akayiririmba rero idindi ndirimbo mitege ibindi bikorwa umuntu aba propoje akababwira ati Gordon na Easily twakunze indirimbo yanyu mushobora kugumana uko nyene nka duo nyene ugasanga indirimbo yose ni mebwe babiri kuva mu sanamu aho propose ivyo bintu mwo bikora cyane ubu vugishije nk'ikintu kiboneka nyene uravyumva nawe je mamora mwo gumukonye bro none kintu gute mamora mwo gumukonye ikintu gute mubona icyo mwo gikorera mugo ukavuga inyero ukavuga rya jambo nyene ntawo menye mugo nyene ko navuze propose nanje ndakwishiye niyumviriye kuco wari propose abantu benshi ariko baraba muri video yanyu kandi nibaza ko iyo bari video ya gatatu mukoranye nimba ntihenze yego harageze ikintu yaza ko muba muri mu rukundo ego none tuvyanga ziya ndirimbo wewe mwazi ya ndirimbo naturirimba wazana nk'umuntu yaguheresha n'umwana ngo acting ngo Vix bro uri kurana muraba utamenye kamera womena umuntu so novuga ngo hari n'igihe ndibaza watawe ico nashatse kuvuga ya nabitahuye je nabitahuye hari igihe
mu acting bakababwira ati muri ko muri acting ibintu mwaho umengo ni muri ko murabifilinga rero kwibaza ko twaba turi mu rukundo vraiment je ndabyemera n'undi wese yoyiraba yovyibaza kuko bijya tutabikoze ntuza kwakira message turiko turaguha none turirimbe ko ati nanje ndazura bibona ku misaya myinshi urumva abantu umuntu aza guca aronka visuel itandukanye na message ariko arakira ku gutwi kwiwe ariko ntundi ko ndabaraba nyine harimo aka tubibishe ba oya nimubibishe tugakure nimubibishe ngaruke kandi kuri Izire ndaza kugaruka ko cyane turiko turaheza ikiganiro muganda agomba ko tukugaruka ko cyane kubera Gordon we dusanzwe tumumenyereye muri kare yo kuririmba rero Izire wari umunsi wa mbere ugenda muri studio canke byari bimeze gute oya wari umaze kuririmba izindi muri studio kuja muri studio gukora indirimbo muri studio oya ntiyari rya mbere sinditsiri kariye yo kuririmba uyibona gute ubona yakwakiriye gute bagize iki kariye yo kuririmba utari mu vixen yo kuba muri entertainment ari mu vixen ukaba muri entertainment nko muri rims ubibona gute bona nibizo gukomeretsa navuga nibizo kubuza amahoro canke wiyemeje vyose uvuga ati je ready wiyemeje vyose uvuze byose uravyumva ndavyumva mutera ibona muri entertainment none ashaka kuri stage abafana bagutera ibidaca sawa none tubigende none okay uri kuri stage barakigutera tumanuka kugwana cyangwa ucubyashyume uvuze byose ubutanzi siguro nini kuko muri music hari ibintu byinshi sieto ko biyumvira ku banyamuziki kuri twebwe abahungu kuri mwebwe abakobwa hari gihe bumva yuko umuziki ujana n'izindi nzira kanaka nimba izo nzira wumva yuko nazo wewe uvuga ati jewe ni bon ni byose vraiment izo nzira umva wewe urancanganyije no sindagucanganyije nuko jewe jenje mu muziki sinemeye byose je nka Gordon jewe sinemeye byose icambere naje gukurikira gukora umuziki mwiza udapfa sinaje nirukana 6 canke hit naje gukora indirimbo umuntu nazo kumviriza muri 2050 azovuga ati indirimbo yari nziza naho ntayimenye indirimbo yari nziza hama ikigira kabiri naje kudasa canke kudaca mu by'abandi bashobona kumengo nivyo bigira umuntu umuririmbyi ni identité umwe wese ashobora gukrea kuko abaririmbyi turi benshi kandi turatandukanye hama ikigira gatatu umuririmbyi ni novuga ngo ni citegererezo ku bantu bamwe hama kikaba nikigwanisho gisambura ku bandi bantu rero uvuze byose mba numva ko uvuze ibintu byinshi na bya bindi hari bituma ababyeyi bavuga ati okay je no kureka ukaririmba mugabo uzoca ukora ibi uzoca ubiki uzoca ubuku aho rero uvuze byose uvuga ati jere oya uvuze byose ni byose nyene ubiki kandi atari bicu ndiko ndaba nivyo uvuze byo ubu ejya ubu bishizemo ariko gati nana katanguye umuziki nibyo nana ari nkubu abishira ku murongo ko nanje nari mvuze ibyo ntaho okay none nkubu dufate nk'akarorero uvuze ati ni byose akaba ari umuntu yatanguye umuziki bamuteye nk'idaje kuri stage agaca biheba ni byose nibyo ravyemeye niba akine nzoheba mugabo hari n'abo kisawa mugabo hari n'abo bagiteye mugabo babandanye rero oya none ucuba habiri wewe urafise ibindi bintu byinshi cyane Izire ave ndamaze kugira tahure neza basi Izire ni kintu cyo gushikira muri carrière yawe ya music hamu gacika intege kintu sinari bwaciyumvireko kigira ko ntari bwaciyumvireko sinakimenya nzoza kurishura
Okay, singomba kubaza umuntu yanditse indirimbo indoto canke ngo ibiki nibi ndagomba kumenya ndari behind y'inkuru y'inkuru y'indirimbo. Donc ugerageje kumviza iyo ndirimbo indoto urumva uribuka kera nkiri muto nahora nza iwanyu kukuraba ndahicisha umva ni inkuru muri ko murarankonda urumva ndagomba kumenya rero uri inyuma y'iyo nkuru. Donc hari umuntu yazanye ide tworirimba ibi nibi mugabo umwe wese akiyandikira ku ruhande rwiwe canke akabuma akayandika hama mukayigabura ndari behind y'ivyo bintu. novuga ngo ko umuziki wubatse umuziki nakajagari bahintumbero nabyo rero novuga ngo indoto ni icyumviro cy'umuntu mugabo akajagari kakaba créer abantu babiri hama abo bantu babiri bakabifata ivyo bintu bakabitumbereza kugeza igihe biza gushikira amatwi y'umuntu byabaye ikintu kizima. Rero mvuga ati hariho nk'ibintu avuga je nto kwandika vraiment no kwiyumvira ariko indirimbo bisondi n'ibimugora ariko ntazi deje ikiganiro cyata rero navuga ashaka ko mugumana ntiyabimenze rero novuga ni icyumviro kiza mugabo mukicara hamwe mukegeranya ibindi vyiyumviro vyinshi bishobora gutanga message iza kubatushe ku muntu. Ariko muraberanye merci. Okay, ikorera ikiganiro na easily indirimbo ubu tuvugana ni ku rubuga rwa YouTube muri ko murakora gute kugira musubire muyishire ku aho yari igeze? cyo kibazo rero ubwa mbere umuntu wese gikora indirimbo cyangwa ari muri studio biba ari hit vraiment uvuga ati iki na post tu umwe cyangwa babiri bazoyibona yagiye rero ahantu biza kuba cyangwa uza kuba deshi nuko rimwe hari igihe uyagiriza intege nke hama ikindi gihe ukabona yuko bitava kuri wewe ahubwo icyo ukeneye ari gukora neza. Ku ruhande rw'iwacu ibyo twari dutegerezwa gutanga turagiye muri studio Isalamu irashizemo uburyo turatanze igikorwa cyiza. Bavuga ngo ibyo turiko turakora ni by'abandi bose basanzwe bakora then we share hama tukakora challenge y'indirimbo abamwe mu bagenzi bacu bakadufasha mugabo vraiment singiranda kwizeza ibitangaza ngo turiko turakora ngo nyene ngo guru nini guru projet uzotuma yene indirimbo ngucibahi iki nyene ngo ariko uko nyene wewe wabikoze ukuntu ndazobikora n'abadufasha ariyo n'abatatuzi hari habayivuza hari habayiha abandi ni ivyo bintu biza gutuma ni tuntu duto tuza kwegerana tugatuma igikorwa gishikira abantu benshi. Big Fizzo avuze iki kuri wewe? Big Fizzo sikuri jewe gusa nibaza ko ari muri rusangi hari impamvu mvuze kuri wewe kubera indirimbo zanyinshi akunda kuziposta. Novuga icyambere nuko namushimira nuko atirengagiza iyazi ahantu hari ingabire kanaka cyangwa hari impano kanaka. Ama ikigira kabiri nuko sinzi ko ari umugenzi wanje cyangwa ari umugenzi w'abandi bose ariko nuko yarambereye inshuti vraiment yarambereye inshuti kandi no ku muziki wanje arafite icyo avuze kuko hari ibyo namwigiye ko ari nibyo ndamurabirako rero novuga ngo ni meaning yiwe kuri jewe iragutse cyane gusumba wanashaka hariyo n'imbere uko abandi bantu bavyumvira hari uko abandi bantu usanga bavyumvira canke babifata hari nabigeze kumbaza yuko nabandi muri Bantu Boy mugabo siyondi ariko nuko icyo nabonye gusa nta hypocrisy agira vraiment wakoze neza kandi wakoze nabi bro nabesha cyabikubwiye. Okay
akajambo ka nyuma turangitse ikiganiro Godon na Izile umose atubwira hama turangitse dusezera abakunzi ngo akajambo ka nyuma amfisa kambe akajambo ka nyuma nuvuga ko ndabashimiye ndabashimiye cyane ndashimiye abakunzi banyu ndashimiye n'abakurikirana umuziki ndundi ndashimiye cyane n'abariko baradushigikira kugira ngo indirimbo igere kure ukuri babyumve ndabakunda cyane Godon cyambere ndashimiye BI amikigira kabiri ndashimira ubwitange bw'isanamu muri rusange hama kigira gatatu umuntu wese yitanga yumva ko harashaka kumbona vraiment nukuri energy nkoresha nitazobabesha na rimwe nshobora kuzoba ikintu kibi nta kubata hasi oya nish mbirimbiri no gukimbizanya n'ibikorwa byiza gusa nambaka hama ndashimira Imana nkiza amagara n'izubuzima nakora tu yubaho bakunzi ba BI TV nari kumwe na Izile na Just Got Done next round nko bisanzwe was hosting ndabutsa mu banda mudukurikirana kuri YouTube channel yacu BI TV Facebook page BI TV TikTok BI TV indirimbo ni Indoto ya Just Got Done na Izile murahaye kaze kuri YouTube yabo mu banda muyiraba muyikurikirana nta kintu na kimwe cyo tuma mutayikunda indirimbo iraryoshye fise ubutumwa bwiza haba masanamu canke muri audio byose urashobora kubona message so ndabatumiriye kuja kuraba iyo ndirimbo iracana ishasha nubwo hari abagizi bane bashatse kwisubiza hasi mugabo Imana ikora ivyayo indirimbo iri ku rubuga rwa YouTube indirimbo iryoshe cyane yaririmbwe n'aba muri ko murabona kuri kamera abantu benshi baguma bibaza ngo barakundanye ariko ntibari mu rukundo nkuko abantu benshi bavyibaza n'abagenzi bisanzwe so turabakunda cyane ciao ciao